umwuga jewe kubera yuko ibintu by'amashuri byari byananiye bica bihura n'ibintu by'intambara yagiye iraba mu Burundi. Je naciye ndawinjiramwo muri 2007 niho natangura kuwinjiramwo ndiga nca ndiga ndanyarutsa ivyigwa bica biherana n'umwaka umwe nca ndamenya nca barasohora ufatiye kuri 2007 rero gushika no musi uca wumva imyaka no bamazemwo mu mwuga niyo nyene amazi imyaka 17 mu mwuga urumva ko ari umukambwe ari umuntu usanzwe azi ibintu byinshi tukiri ngaho nyene urambwiye yuko mufise n'umuntu mwahora mwigisha beka muri ko murigisha umuntu ari wowe umwigisha amafaranga wewe canka amafaranga ino societe biba bimeze oya ushaka yuko ibintu bigenda neza ubumenyi tuze turabuhanahana kuko natwe tuba twabuhawe n'abadutanguriye bakagenda barabudusigira twe natwe nta bintu by'amahera nkaha tuvuze ngo twigishe umuntu ku mahera ntiyoronka yaduha kuko honyene ufatiye ku mwanya twebwe duheba twiko turigisha umuntu uwumurihishije mu kibanza c'ivyo wari kubukoze by'amahera ntiyoronka amahera yo guho umunyeshuri yozoheza ngira ngo sinzi n'amatongo barayamaze muhira kandi noneho nivyo navamo ku ruhande rwawe gusa n'urukundo dushiramwo kugira ngo na mugenzi wacu na wagire kazoza keza shaka ku ruhande rwawe uvuze uko kwigisha umuntu nta mafaranga wari kuramusaba uramwigisha kuko urukundo usanzwe ufise muri wewe hama ukamumenyesha mbere agatangura akazi no ngaha twovuga ko n'abandi bose baba bashaka ejo canke hirya ejo bakurondera ubigishe canke bimeze gute warahejeje canke n'ubu umutima aracari wawe ubundi uracashaka kwigisha n'abandi bimeze gute oya sinahejeje nje n'ubu umwana canke umuntu wese yoba bishaka kwiga umwuga w'ububaji naze ndamwigisha umutima ndacawufise sinova ngo ndahejeje oya kuko ciza cabyo hari igihe nawe umaze kuba warashaje nk'ubu urabona nemirije gusaza uzosanga babana nagiye ndibaruka mu mwuga aribo bahindukira bakavuga ati mutama ntumerigwe nabi ugasanga baranyibutse naho batonyibuka bose naho batonanyibuka mugabo niyo noba narapfuye hari igihe bavuga ati hariho umuntu yanyigishije kandi yanyigishije neza ibyo yanyigishije ndabona aho bingejeje kuko nawe bizoba biriko biramutunga n'umuryango wiyo yego ugaca usanga ni ibintu byiza cyane usizirage apana kwigomezamwe ibintu wigomejemwe ibintu ni bibi kuko upfuye mugenda mujanye mugiye ubisize naho upfuye wewe burya ntubupfuye biba bisigaye ubukiriho kuko barakwibuka Hello bakunzi ba Roy TV ndabaramukije nizere ko bumeze neza haba ari mu Burundi canke mu bihugu byo hanze kuri micro muri kumwe na Benishu kuri kamera ni Alfred turi mu kiganiro kora kubwejo tuvuze kora kubwejo hari abadatawe ico dushatse kuvuga bivanye nuko bataravye ibiganiro byaheze tuvuze kora kubwejo twa dushatse kuvuga ngo ubu musi ukore cyane ufunise efo zose zishoboka ejo hazoza uzo Burundi muntu uzo buteye imbere bivuye mu maboko ya Uburundi buri mu nzira y'amajambere muri 2040 tuzoba turi kwiterambere rishitse ariko rero ivyo byose ndushaka kubishika ko tudakuye amaboko mu mpuzu ngo dukore ari naco cyatumye no musi duhaguruka tuza muri societe apromabo turabe ibikorwa byabo kumbura ashaka gufasha benshi ashaka gufasha urwaruka rwinshi umunsi ashaka kuvuga ati beka nkore umwuga wese mu mwuga wiwe akwiye gukora cyane haba ari umunyeshuri akiga cyane umutaxivero umwese mu kazi kiwe agashira mu nguvu zose zishoboka kugira ngo ejo hazoza azo barundi muntu azohindurirwa izina bivuye mu maboko yiwe ubu munsi rero turaza kubereka ibijanye n'ingene bakora intebe mbega bazikora gute batangurira hehe mbega aho bahari aho bavyigira canke ni domaine umuntu yisangamwo n'umwuga abasanzwe azi muri we canke arafise ahantu bagenda bakabimwigisha ubu munsi rero twashyize kuri tere bagomba babitubwire twagiye badusigurire neza byose ingene bigenda ku mazina yawe bakwitwa nde? Sibomana Felicie. Sibomana Felicie. Sibomana Felicie. Sibomana Felicie umwuga wawe mbega umaze mu gihe kingana gute ko mbona umenga ubikorana umwete gose mu bisanzwe nturuwiga ngira umaze mu imyaka myinshi umaze mu gihe kingana gute? Umaze n'imyaka 3.
Imyaka 3. yego imyaka 3. Muri iyo myaka 3 mbega wagiye kuvyiga canke n'umwuga wawe wisanzemwo wari usanzwe ubizi canke waragira amarigi uravyiga uraronka n'impamya bushobozi vyagenze gute watanguye no mwuga wawe gute? Natanguriye ku mamashini mpereza kuri ibi mugabo nta wabinyigije byasanzemo bivanye n'ubumenyi isanzwe afise. Warabivukanye canke harageze ku myaka uvuga ati kuri no myaka yanje nkwiye gushakisha umugano w'anshoboye ati nimba ari kurima sindabishoboye canke korora jewe mpisemwo ibintu byo kugenda kubaza byo gukora intebe wavyisanzemo gute ko umva atanu wigeza bikwigisha byahereye he? Nari samwe ndi mu motari. Warasanze uri umumotari mu nyuma umumotari uce biranga uca wumva woza ngaha byahereye neza na neza uduhere mu mizi gushika aho byageze no musi umara imyaka 3 uri muri aka kazi. Ndabahere mu mizi iyo byahereye ndafise uwanzanye kugira ntangura umwuga wo kubaza ntangurira ku mamashini hama ku mamashini ndabona yuko kubera nakoreraga umuntu ndabona ko byiza noja mu byo gukoresha mereza. Umaze gutangura ivyo vyose umugenzi wawe amaze kukuzanaho ubuzima bw'umumotari bwankiye ugatangura igikorwa nirihe tandukaniro aho ubona hari akarusho donc aho uronka amafaranga menshi uravye ukiri umumotari niho waronka amafaranga make par rapport y'uno musi ukora ibi bijanye no kubaza no gukora intebe bimeze gute ugereranije igihe wawe wari umumotari n'uwo musi ni hehe ubona warose umusaruro? Igihe nari umumotari nakorera umuntu mugabo ndigenga urumva kuba ukora akazi kawe wigenga biratandukanye no kuba ukorera umuntu. Urumva ko adushingiye intahe ko kuba akorera umuntu no kuba yikorera ivy'iwiwe ari ibintu byiza cyane. Turacabandanya si gusa baraza kutubwira ibindi byinshi bitari bike. Ku mazina yawe wakwitwa nde? Hakizimana Simakusi. Hakizimana Simakusi. Usanzwe ukora ibintu byo gukora intebe canke usanzwe ufise n'ubundi buzi ukora nibi byanye nabikubeshejeho bimeze jewe mu kazi ka misi yose je nkora akazi ko kubaza. Muri aka kazi kawe ko kubaza birakorohera uratunze umuryango canke uracara umusore bimeze gute? Yego uratunze umuryango. Umuryango wawe urawutunga byoroshe ukigisha abana ugakora n'ibindi byo mu rugo ukora aka kazi ko kubaza byonyene ko gukora intebe? Ndagerageza nyene ndakora ibyo nshoboye nyene. Ariko urabona ko ari akazi kiwawe ari domaine yiwawe uravyishimiye uravuga ati vraiment ibintu ndiko ndakora ndavyiyumvamwo n'ivy'iwanje canke uracashakisha urashaka gukora ibi kumva wawe bihe ukazokora n'ibindi warashitse canke uracarondera ubundi buzi bimeze gute? Oya urabona nk'ubu unye kubisanzwe nk'ubu unye jewe nk'ubu unye mu gihe ntararonka kandi kazi je ndagakora nyene ndakanezererewe. Mugabo urumva bishitse nkaronka nakandi no gakora. Ariko akantu haco bigutwaye amafaranga uba wifuza yo kubaho urayaronka canke n'ivya bindi bavuga ati atacu ufise ntacugaya bimeze gute? Urumva nivyo nyene ndakubariye nti mu mwanya atakandi kazi ndaronka ndagakora urumva ndagakunze ndagakunze mugabo urumva bishitse nkaronka kandi aka kazi vraiment kubisanzwe aka kazi nubwo tugakora karimo ingorane nyinshi bivanye nuko kuntu ubona nk'umuyaga nkuba ugumubura birashika rero urumva nk'umukire wamuhaye nk'isango ukaje usanga ariko aragutatira ngo wamutebereje akazi bivanye n'umuyaga nkuba. Rero tube kubisanzwe nk'ikintu tubona twikitubangamiye muri aka kazi kiwacu umuyaga nkuba kweri uratugirira nabi kabisa. Mbega none muri aka kazi kawe woba waragiye kuvyiga urabifitiye ubumenyi canke n'umwuga wawe nyene wisanzemwo umva wabishobora canke urafise ahantu wagiye kuvyiga ukaronka impamya bushobozi byagenze gute wabitanguye gute? Jewe kubisanzwe jewe mu kwiga kubaza jewe urumva je naragiye kuvyiga ku ishure kandi ikindi kigira kabiri urumva je nari nakuze nyene mbona muhira nyene ba papa nabo bivukana ariko kazi bakora hanyuma naje nyene urumva ncankurana nyene ndagakunze hama naje ncanguma ndagakora mugabo urumva no kuvyiga je nagiye kuvyiga. Urumva ukora ivyuzi waravyize kandi usanzwe nabikunda urumva ni igikorwa cyawe nta kindi ubona woshobora apart yo gukora ibi
urabyishimiye nyene uvuga ati je kuba nkora izi ntebe nubwo hariho ibibazo ngenda ndahura navyo ndavyishimiye nta na kimwe nta kandi kazi numva nokora wumva wo uzoguma muri ibinye cyangwa afise ibindi bintu uri kuriga iruhande yibi oya nta bindi bintu ndiko ndiga kubera urabona nk'ubu unye nka jewe nk'imyaka ngereyemo urabona nk'ubu nta bindi bintu ndoba nkishobora kwiga mugabo kimwe gusa urumva hamwe bishitse urumva nkaronka nk'akandi kazi ntugakora mugabo urumva umwanya wo kukiga nawo urumva newo ncambora umengo ntawe noronka wo kwiga kandi kazi tugushimire cyane ku mazina yawe kwitwa nde? Ninahazwe Shabere. Ninahazwe? Shabere. Shabere ibi bintu uri kurakora bimeze gute? Je ni bishashi wacu no nkibibona? Twangiki? Ibi. Jewe ndiko ndakoresha siyariba. Uri kurakoresha iyi siyariba idufasha iki mu gihe umuntu yamaze gukora intebe ni mpaka arinda kwicisha ngaho biba bimeze gute? Hariho izo babanza gucisha ngaha anyene. Ku ruhande rw'iwawe umwuga wawe wawutanguye ryari umaze mu gihe kingana gute urawishimiye urakubeshejeho bimeze gute? Ashije ndawushima kweri haraze imyaka 3 ndiko ndakora. Umaze imyaka 3 uri kurakora mbega uracyari umusore cyangwa urubaze? Ndacyari umusore. Uracyari umusore kuri uno mwuga wawe urategura kuzotunga umuryango cyangwa uvuga ati ndavye kudufaranga ndonka sishobora kuzotunga umuryango nukwitunga jewe nyene ku ruhande rw'iwawe ubibona gute? Jewe tudufaranga ndonka ngomba turotunga umuryango. Amafaranga uronka urabona kuzotunga umuryango? Hama ibijanye n'ibi ndabona bisaba ingufu kunyonga kubipanga neza waragiye mu ishuri uravyiga canke n'umwuga wawe nyene wisanzemo waracakishije uravuga ati sinoguma nicaye ngomba nkure amaboko mu muzu ngende nkora ibi wabitanguye gute? Jewe urumva naragiye nyene nari ndiga ariko rero camvuga ati reka nje kwiga umwuga. Waratanguye uriga wiga amashuri nk'ayabandi biga umuntu murahavura muravuga ati ndagiye kwiga umwuga mbega wagarikiye mu mwaka wa kangahe hama ugenda kwiga umwuga ryari uwigira hehe bigenda gute? Jewe kweri uko amashuri nize nize amashuri 9. Wize amashuri 9 hama ugenda kwiga umwuga? Uwo mwuga nawe wize imyaka ingahe canke ntibiteba n'akantu gatonya wiga nk'amezi biba bimeze gute? Ndawize umwaka. Umaze kwiga umwaka baraguhangira ico twokwitwa certificat canke uva yuko nyene na diplome utahana bigenda gute? Ashije navuye yuko nyene. Ariko nawe wavuye uko nyene nturegreta wavanye ibintu byinshi wamenye? Urumva wari karabinyiza yaramenyesheje carandekura ati genda ukore. Ruhande rw'iwawe uri kuravyiga mu ishure byarakunda ko wiga imyuga ibiri iri amparare canke wahisemo kubandanya umwuga wo kubaza wonyene ku ruhande rwawe wahisemo canke wavyize byose ucubona ibinyere byo bidomina byagenda? Jewe nabandanyije umwuga nyene kuko nabonye ibindi ntobifatanya ndabishobora. Ibindi bariko barabigisha byari biki mu bwangu ushitamwe ibi byonyene canke wari usanzwe ibi bikunda kuva kera ukabura aho uvyigira byari bimeze? Jewe ibi nabikunze kuva kera rero niho naca mbona uko umuntu abwiye ati ngo nje kubikwiza rero uwo muntu aca arabinyiza ca ndabimenya rero yaciye ansohora ati wewe ugenda ukore urondere ukungene uroba. None ku ruhande rw'iwawe wohanura iki urundi rwaruka umunsi rudafise akazi rutazi n'umwuga woruhanura ko genda kwiga imyuga canke ku ruhande rw'iwawe ubonye itandukaniro riri hagati yuko wari kuva ku ishuri ukarindira ko uzoronka umutahe wo gukora ivy'iwawe nuko wari guca ugenda ukiga umwuga nihe wabonye byoroshe mbega kwiga umwuga bisaba iki kugira ngo abandi bana bari inyuma yawe
bashobora kunanirwa n'amashuri cyangwa ukagenda ikindi kibazo cy'ubuzima bazoce ngaho nawe waciye bashike ngaha bakore nk'ibukora bifuza gutunga umuryango bivuye mu maboko yawe ku ruhande rwabo bahanura nobahanura yuko bo kwiga umwuga hanyuma kugira ngo barondere ukungene nabo nyene bobaho. Tugushimire cyane. Ku mazina yawe bakwitwa nde? Jewe banyita Majambere Camille. Majambere Camille. Ego. Batubwiye ko ari usanzwe urongoye ahantu, ari usanzwe urongoye abakozi bawe, ari nawe usanzwe ujejura ibintu byose bikorerwa ngaha. Ku ruhande rw'iwawe ibintu bikorerwa ngaha ubona birasohoka rwose, muraronka abakiriya neza canke ni bukebu. Ku ruhande rwawe na bimeze ibintu dukorera ngaha ni ibintu byiza cyane biraronka abakiriye kuko ngaha twe akenshi dukora ibintu bya komande. Ibintu dutereka ngaha si byinshi. Amakomande nayo yarasohoka ameze neza turabakorera bakagenda banezerewe nta kibazo. Umuntu haza akakurondera mukagira komande hama umunsi ugeze akagaruka akabitora bimeze neza. Ego asanga twabitunganije neza hita pakira agenda nta kibazo. Ku ruhande rw'wabona hari avantage mu gihe umuntu agize komande ukamukorera ibintu byiwe neza bivanye n'amahera mwavuganye wewe ayo wunguka wewe ubona amahera ashimishije cyangwa uvuga ati bram no mwuga wanje ndabona umenga no kongereza ndabona umenga kandi bimeze neza. Ku ruhande rw'iwawe ibintu bya birasohoka tangora. Mu bisanzwe ibintu dufatiye ku biharuro dufise ubu aho butunzi bugeze ku isi urabona yuko ibintu by'ubusi ijana kwijana oya bimeze nko kudererenganya mugabo iyo wabiranguye neza wisunze ibeyi uba wavuganye n'umukiriye uremera ugakora kandi ugafuma ngo ukajya makenya hanyuma mugabo bigasohoka neza kandi ukabura ateye imbere kuko mu bisanzwe tuvugishije ukuri biradutunze turabayeho neza turatunze n'imiryango yego mbere no kwiteza imbere turiteza imbere. Ukiri ngaho nyene hariho abantu babona bicara ku ntebe canke baryama ku bitanda canke babona ububati ibikoresho byiza cyane ariko ntibamenya ati mbega bikorwa gute bakabona biri ngaho canke umuntu kamubwira ati vraiment izi mbaho ubona ngaha zirashaka kuva mu gitanda ciza zirashaka kuva mu ntebe nziza ariko muri we ntatahure mbega bigenda gute ko mbona ari urubaho babikora gute kugira ngo bive hasi itinda bishike hejuru bive mu intebe canke bive mu gitanda. Woshaka kutubwira mu ncamake mu majambo avunaguye ngene musanzwe ubuhinga musanzwe mukoresha ngo mukora intebe ishikaho yitwa intebe kandi yagwa rusanzwe ari urubaho utubwira mu majambo make kugira ngo abantu baza kumva nabo bari interesse n'uno mwuga barondera aho babyiga bakore cyane ejo baza bari abantu bateye imbere bivuye mu maboko yabo. Ni kuvuga urubaho ruratangura rukava ku ishimu basatuye igiti bakazizana n'imodokari zikadushikira ngaha ayi Bujumbura. Zimaze kudushikira rero turazirindira zikuma zikavamwo amazi hanyuma zimaze kuma zikavamwo amazi turazishira ngaha mu mashini nk'iyi irarabota iriya nayo iragorora iriya nayo iratobora iriya urabona iyo nayo ni siariba idufasha gukata ibintu by'imizingi mbo umaze kuzikura yo ngaha muri labotage ucuzigira courage ni kore ya fevicole canke rodipe bivana n'ubunyarutsi ubushaka gukoresha ushaka ibyihuta ukoresha fevicole ushaka ibyitondo ukoresha rodipe yo yuma itevye mugabo nayo si cyane hanyuma rero ugaheza ugafatanya urubaho rukaba rumwe hamutabona n'iteranirizo hanyuma umaze kurufatanya rero utangura kurushira muri aya mashini yose atandukanye ugenda urahingura mu ico ushaka guhingura ari ugutobora ugatobora ari ugukata ugakata hanyuma ari uguca amateno aho bisaba amateno ugaca amateno ugacomeka ugashiramo n'ikore ya odifix ko tugenda turabishiramwe amakore menshi atandukanye kugira ngo bibashe bikomere hanyuma rero ikintu ugashobora kugiteranya ukakimonta n'imisumari ugashiramo byose kikanduka kigahagara kikaba nko kugishaka nuko bigenda intebe iraheza igakomera kandi mu nyuma yaho rero tumaze kubigira gutyo haca haza rero ibintu byo gusiga kugira ngo utore kurera umukiriye aba yagusabye kuko benshi bubazana amanuze amafoto avuye ku mbuga ngurukana bumenyi akakwereka ati jewe shaka iki hanyuma ugaca ukimutunganiriza kujya nyene nijya kurere yashatse ugacumugirira ijya nyene ugaca usanga ni sawa mukiriye akaca agenda yanezerewe no hanyuma agaca kuzanira abandi
nawe nyine hari gihagaruka akatwongera n'akandi kazi n'amashirahamwe amwe ngaha araza akaduha akazi hari habo duheruka gukorera ibintu bimwe batwaye mu za Ruyigi na cankuzo by'amatebe y'abanyeshuri n'ububati n'amatabla biro ibintu byinshi cyane byakorewe ngaha anyi twarabakoreye neza barashima kuko byari n'isoko nabo bariko barahiganirwa barabashije kuyitsindira kubera yuko twabibafashijemo bisohoka ari byiza cyane muri make twebwe turakorana neza n'abakiriye nta kibazo tukiri ngaho nyene woshara kumbwira ikintu catumye bakwizera ngo urongore abakozi bose nabonye ngaha n'abakozi batari bake naho bose ntashoboye kuvugana nabo n'abakozi bari hafi à peu près de 20 et plus n'abakozi benshi cyane novuga ko ari iteka ridasanzwe wateye kwitwa umurongozi ukarongora abantu nk'aba mukazi mwese mukora akazi kamwe mbega baravye ubumenyi canke baravye inyifato yawe mu kazi byagenze gute kugira ngo bagushime bakugire novuga president w'aba bantu bose nigiki baravye bagushimye iki byagenze gute mu bisanzwe ikintu je novuga hanini bo baranshimye kuko subi nyuma gatoyi nibyo wavuze ko ngaha hari abakozi benshi bamwe ntibari ngaha ayi bamwe barashaka kuba bagiye mu madepanaje hirya no hino ntibari ngaha mu bisanzwe hariho abakozi benshi bashika nko mu 30 n'abandi ego hanyuma rero icyatumye bashima twarakoze amatora kugira turabe uwo bamukura muga rero ahanini je ikintu niyumvira baba barashimye nta buryarya mfise ahandi naho ibintu byo guhanura abandi habaye urabona ahantu hari abantu benshi bangana gutya ntihobora mutuntu tudugorane ndakunda kubahanura cyane baca bararaba rero wewe turabona yuko mu mpanuro urabishoboye wowe umuvyeyi wo duserukira mu bumenyi naho ubumenyi bwo ndabufise kweri sinoja aho nkubeshe uko jewe nkoreye ngaha narakoreye n'ahandi hantu henshi kandi henshi nagiye nyene baranyizera ngenda ndaserukira abandi nk'ukunduko ego mu bisanzwe turiko turabiraba nivyo mbere no ngaha ayi wanagomba turaheruka kwatira umunyeshuri twarigishije umunyeshuri itariki 10 z'ukwa 12 twaramugiriye ibirori ngaha nyene twavuze ati urubanza rubera hanyene muri atelier yigiye twaramusoye niteka vraiment nubo ariga ngaha ayiretse bambe arakorera ngaha uretse yuko ubu yagiye kuramukanya muhira yarahakumbuye iwabo ni mu Rumonge ego yagiye kuramukanya musanzwe yigiye ngaha kandi ndabona yaramenye n'akazi aragakora neza nawe nyine ndabona ko ari muri kazoza keza kazomuteza imbere ahandi naho icyo nokongera ko ngaha aya utamenye kuko ntiwopfa kukimenya uje utusanga ngaha gutya nyene aha burya tuhahuriye turi abantu batandukanye bava mu ntara zitandukanye si ukuvuga twese ko tuvuka ngaha canke twaba tuva mu ntara imwe oya twese tuva mu ntara zitandukanye ariko ku bumwe dufitaniye ngaha tubana ntiwopfa kubimenya yuko twese tutava mu ntara imwe canke mu komini nurumva rero ako kantu ukuntu twe tubanye neza nako karatuma umwuga wacu ugenda neza kuko dukora dusenyera ku mugozi umwe kumvikana kungurana ubumenyi usumbije ubumenyi wundi amwereka aha turabazanyana uwo bididaniye turabazanyana tukungurana ubwenge mpaka ikintu cumukiriye tugisohore kimeze neza hamwe atakuvuga ngo urumva ngo ujya ngo reka tumureke ngo bimugwe ko canke ngo bimugore ngo uzosanga amahera ngo yabandi ari yashubije no uwo mutima nta wurimwe twebwe turafadikanya ikintu bagihaye ujya twese turakishira kwivyiyumviro gushikaho tutanga ikintu kimeze neza kuko kabari agateka kuri ngaha kuri atelier yiwacu ku ruhande rw'iwawe rero uvuga ko ino atelier yanyu kugira ngo itere imbere kugira ngo muronke abantu benshi baronke ubumenyi ni kubera ko mwari mufise urukundo uratubwiye ko mu kazi k'iwanyu urukundo ariko mushira imbere ari nayo mpamvu muguma muronka abakiriya muguma muronka n'abo mwigisha nukuri ni ibintu byiza cyane nibyo gushima tukiri ngaho nyene uno mugabo mazamwo imyaka ingahe wewe umwuga jewe kubera yuko ibintu by'amashuri byari byananiye bica bihura n'ibintu by'intambara yagiye irabamwe mu Burundi je naciye ndawinjiramwo muri 2007 niho natangura kuwinjiramwo ndiga ndiga ndanyarutsa ivyigwa bica biherana n'umwaka umwe nca ndamenya nca barasohora fatiye kuri 2007 rero gushika no musi ca wumva imyaka no bamazemwo mu mwuga niyo nyene amazi imyaka 17 mu mwuga urumva ko ari umukambwe ari umuntu usanzwe azi ibintu byinshi tukiri ngaho nyene urambwiye yuko mufise n'umuntu mwahora mwigisha beka muri ko murigisha umuntu
ari wowe umwigishije amafaranga wewe canke amafaranga ino societe biba bimeze gute? Oya, ushaka yuko ibintu bigenda neza ubumenyi tuze turabuhanahana kuko natwe tuba twabuhawe n'abadutanguriye bakagenda barabudusigira twe natwe nta bintu by'amahera nkaha tuvuze ngo twigishe umuntu ku mahera ntiyoronka yaduha kuko honyine ufatiye ku mwanya twebwe duheba turiko turigisha umuntu uwumurihishije mu kibanza c'ivyo wari kuba ukoze vy'amahera ntiyoronka amahera yo guha uwo munyeshuri yozoheza ngira ngo sinzi n'amatongo barayamaze muhira kandi noneho nivyo navamo. Ku ruhande rwawe gusa n'urukundo dushiramwo kugira ngo na mugenzi wacu nawe agire kazoza keza shaka. Ku ruhande rwawe uvuze yuko kwigisha umuntu nta mafaranga wari kuramusaba uramwigisha kuko urukundo usanzwe ufise muri wewe hama ukamumenyesha mbere agatangura akazi no ngaha. Twovuga ko n'abandi bose baba bashaka ejo canke hirya ejo bakurondera ubigishe canke bimeze gute warahejeje canke n'ubu umutima aracari wawe undi uracashaka kwigisha n'abandi bimeze gute? Oya sinahejeje nje n'ubu umwana canke umuntu wese yoba bishaka kwiga umwuga w'ububaji naze ndamwigisha umutima ndacawufise sinovuga ngo ndahejeje oya kuko ciza cabyo hari igihe nawe umaze kuba warashaje nk'ubu urabona nemirije gusaza uzosanga babana nagiye ndibaruka mu mwuga aribo bahindukira bakavuga ati mutama ntumererwe nabi ugasanga baranyibutse naho batonyibuka bose naho batonanyibuka mugabo niyo noba narapfuye hari igihe bavuga ati hariho umuntu yanyigishije kandi yanyigishije neza ivyo yanyigishije ndabona aho bingejeje kuko nawe bizoba biriko biramutunga n'umuryango wiwe ugaca usanga ni ibintu byiza cane usizirage apana kwigomezamwo ibintu wigomejemwo ibintu ni bibi kuko upfuye mugenda mujanye mugiye ubisize naho upfuye wewe burya ntubupfuye biba bisigaye ubukiriho kuko barakwibuka. Bakuzi ba Roy TV mwumvise ko imiryango yuguruye ushaka kwiga umwuga wo gukora intebe turafise ngaho mugira neza umuntu ameze neza cyane afise umutima mwiza yifuza ko urwaruka gogera kure yifuza ko muri 2040 urwaruka rwose ruzoba rufise akazi ruzoba rufise ibigo vyo rukora ruzoba ruteye imbere afise umutima mwiza cyane urumva ko n'umuntu adasanzwe umuntu umva kwigisha ibintu atamahera urinze kumuha rero umva ayo akozwe ko afise umutima wo gushaka kwiga gukora intebe cyangwa undi mwuga agenda birondere bavuze ko bidateba bimara umwaka umwe ugasanga umwaka umwe inyuma y'indi myaka ibiri uri umuntu akaze umuntu ateye imbere umuntu yitunze atunze n'umuryango we. Ndabashimire cyane rero mwakoze kudukurikirana abataragira subscribe mugire subscribe bandanye mukurikirana ibiganiro vya Roy TV amakuru mashasha yize au revoir.